tubaramutse abakunzi ba Morning Burundi tubabwira ati bwakeye Burundi twizeye ko mumeze neza aho muherereye muri kumwe na Jewe Shenge Nice Giselle nkabandi kumwe n'umutumire muramubona aberewe asa neza cyane murabibona asa neza cyane yitwa Anne-Marie Nshimirimana akaba asanzwe ari n'umuririmbyi wa gospel tukaba dusanzwe tuzi ko tuhagaze ku ijambo ku gikorwa so tumwakire amahoro cyane umeze neza ndaje umeze neza itwaye itango umeze neza yego biramutse abakunzi ba Morning reka tubahe mwiriwe na mwaramutse tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose uhoraho ashishikare kubagirira neza Morning Burundi Uburundi burakeye turabatse kubona indirimbo shasha zise umwami tukaba tuzi kandi yuko abaririmbyi ba gospel bamwe bararirimba ariko ubuzima babayemo abandi bakaririmba kubera ko uwo munsi nyene byabajemo bakaririmba kuko nabisashwa kubikora so dushaka utubwire urugendo rw'umuziki wawe ni gute wiyumvise wotangura kuririmba gospel mu buzima bwawe busanzwe canke ni ibintu vyakujemo umva uririmba gusa ku bijyanye na gospel kuririmba si ibintu novuga ngo nibyanjemo canke ngo nararose bikoroka biva mu ijuru oya ni ubuzima bwa misi yose ni ubuzima dusanzwe tubayemo novuga yuko ni imibereho yanje kuva nkiri umwana kugeza uyu munsi ni ubuzima bwa misi yose ego mbega iyo uriko urakora indirimbo birakorohera canke usanzwe uvuga ati jewe kuko nsanzwe mumaba mwiza ngiye muri studio naco bitwa uburyo bigenda bite kuririmba biroroshe cyane baca umugani mu kirundi ngo ni umurimo w'ituma ni ukuvuga iyo ikintu cyose ugifisemwo ishaka n'ubugombe ni ngombwa ugikore naho biba bigoye cyane kubikora biroroha kubera ko ni ikintu wewe ubwawe deja uba wumva ukunda kandi kiri no muri wewe rero kuba kigoye canke kitagoye biba bigoye kugira ngo ubireke kubera ko aba ari umurimo wawe igikorwa cawe bya misi yose utegereza kugira force yose ishoboka ugategereza gukora ibyo bintu Anna ngira ngo yandike indirimbo inspiration ayikura he eske hari abaririmbyi bayisunga mu gospel oya hano bari mu kwandika ntibisunga umuririmbyi n'umwe gusa icyo nisunga ijambo ry'Imana buri gihe iyo nsomye ngira amajambo rero iyo mbonye amajambo ashobora kuririmba sindinda kwespira ku muntu kuko je nkorana n'ijambo iyo ndiko ndasoma Bible haza amajambo numva noyasangira n'abandi biciye mu ndirimbo ntabwo mba ndi espire avec uyundi muntu oya ni Muhammad uno musi watubwira akajambo wavuze ati aka kantu numva no kabyukirako ku buryo n'umuntu wese yegera kugira ngo dushobore ugasangira n'umusangiza kano kantu uyu munsi bagize ikintu kiryoshe cyane uyu munsi navyukiye ku ijambo rimbwira ngo abiteze uhoraho bose bagiye kumubona rero numvise ndyohewe cyane ko numva nyene nari niteze uhoraho muri ibi bikorwa byanditse kuririmba rero numvise ngiye kumubona n'abandi bose baza kumviriza ibiganiro nagira mbabwire bitege uhoraho haraje gukora cyane abamwiteze ariko abamwiteze kuko hari abantu bibera uko nyene umuntu yitega uhoraho gute kuko hari umuntu ashobora kuba ari ahantu avuga ati jewe ndabiravye ndasenga mugabo uko kwitega uvuze kwitega uhoraho yo mwitega mu buryo bwa gute eske yo kwicara ahantu akavuga ati okay jewe aha hantu ndahicaye ariko niteze uhoraho canke bigenda gute iryo jambo rirakomeye cyane si kwicara ahantu ngo witeze uhoraho ariko no kubura umunyamasezerano ntushobora kwitega uhoraho atacu bavuganye n'Imana ibi ndabibwiye abantu bavuganye n'Imana uzi ko utaravugana n'Imana irukaga cyane urandira ingene uvugana n'Imana kugira ngo witege uhoraho no kuvuga iyo witeze uhoraho haba hari ico bavuganye n'Imana Imana ikaza kukubutsa ko igomba igikore bivuze rero ko ucurindira ukarindirira mu buntu bwayo mu gusenga mu gusangira n'abandi jambo ugakomeza witeze uhoraho ibi ndabibwiye abanyamasezerano mbega umuntu amenya ko ari umunyamasezerano gute iyo yavuganye n'Imana umuntu avugana n'Imana gute umuntu avugana n'Imana biciye mu ijambo umuntu avugana n'Imana biciye ku bahanuzi umuntu avugana n'Imana biciye ku bakozi b'Imana Imana ikagusanga ikakubwira ngo dusangize naye y'ukuntu wamenye yuko umunyamasezerano n'ukuntu wavuganye n'Imana canke abaprofeti barahubwiye ati budani wewe uri umuririmbyi nta muco dutandukaniriza hari igihe twumva yuko
abantu bakira ubuvugishwa ugasanga yakira ubuvugishwa butari bwo sinzi ko novuga butari bwo canke ari ataba yiteze ariko ugasanga ivyo bintu yavyakiriye mugabo ntibishitse tubwire ica mbere hoho novuga kugira ngo menye ko navuganye n'Imana ubwanje ndafise system nkoresha yo gutangaza cyane system nkoresha si yindi kugira ngo mvugane n'Imana ninjira mu ijambo ngasoma ijambo hama ni n'ubuntu nagiriwe hama Imana ikavugana nanje biciye mu ijambo canke ikavugana nanje biciye mu nzozi ushobora rero kuba utabitahura neza kuva ko umuntu yokuvugana n'umuntu biciye mu nzozi ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo abikunda ibi biramabanga mu nzozi rero jewe navuganye n'Imana biciye muri ubwo buryo rero abandi nabo bavuga ati none natwe twavugana n'Imana gute nagira ndabasabe kwegera abakozi b'Imana cyane kuko ubana n'umukozi w'Imana kenshi hari amajambo agenda yatura akanagusengera kubera ko wewe uba ushobora kuba utumva ijwi ry'Imana bivanye na capacity yawe ufise arashobora we kumva ko hari Imana imubwiye akakikubwiye mbwira ati Imana irambwiye rero iyo niyo difference entre yanje n'abandi jewe ubwanje deja Imana irambwira rero uwo udashobora kuba abwirwa arafise ingene bigenza cayegera abakozi b'Imana bisaba yuko ubanza kwegera umukozi w'Imana canke ukaja mu ijambo ibyina haje ariko gusoma hariho ijambo ry'Imana rivuga yuko tutabisoma nk'ivyanditse gusa bisaba yuko twinjira indani eske umuntu yakeneye kwinjira indani mu ijambo ry'Imana ntasome gusa mu buryo bwo gutahura yo bigenza gute kugira ngo yinjire indani ica mbere coco biragusaba gusiga byose cyasanga nasubiye kuri Yesu Kristo ariko arabwira Petero ngo nimugurikire yababwiye ngo siga byose nkurikire nukuvuga ngo hari ibintu ubanza gusiga kugira ngo usome uri pause kandi wumva ko uri kurasoma by'ukuri kuko ubundi ubisomye udasize byose usanga umengo ni histoire rero iyo mvuze gusiga byose ni ikintu umengo nigitahuritse ntushobora kumva ibyo ndiko ndavuga byo gusiga ariko bigusaba gusiga ibintu byose wumva umengo biraguza kugutandukanya n'Imana biraza gukura ku bwiza bw'Imana bikagusaba ko usoma wumva umeze neza ari ikintu gituma uwosoma ntumererwe neza ubanza ukagikuraho ugashira pembeni hama ugasoma uri pause ugafata umwanya wawe ukwiye ugatebana n'Imana nukuvuga umwanya ukwiye ukaba mu ijambo nukuri Imana iravugana nawe ariko aho winjiye ego ndabitahura ariko ndiko ndabiraba uri mu mama yubatse sivyo mama yubatse nibaze ko ni ikintu kigoye iyo ufise urugo kwitwararika ivyo umuziki n'umuryango abikora gute ku muryango no mu muziki mbega umufasha umutware wawe ntacyo bimubwiye bigenda gute iyo muko muraganira ubuzima bwawe bwo mu muziki n'ubw'umuryango biragoye cyane kujera iyo uri umuntu utahamagawe n'Imana kugira ngo ushobore kujera ivyo bintu biraremereye cyane kandi iyo ufite umuntu uri kumwe nawe yahamagawe n'Imana mu buryo buna buriya biragusaba gutuza no kwemeranya n'Imana icyo ishaka kugira uwo muntu kugira ngo ushobore kumwumva kuko utemeye guca bugufi utahura biragoye kuko ushobora kumva ingene umuntu yogira ngo ndagiye muri studio ndagiye utari umuntu uvuga ati vraiment nukuri n'Imana biragoye ariko twebwe turashima Imana ko arabitahura arazi ko ari ibikorwa by'Imana kandi arabyumva ni nayo mpamvu rimwe na rimwe uretse na rimwe arabishigikira arabitahura cyane ntibirashika aho wumva umenga wakuravye ndetse umaze kugaragara ahantu henshi ugure umutware wawe nta hantu aragaragara kisanga uvuga ati wowe ntuzi ibintu ndimo jewe hariho sinzi ugasanga nyene wumva umenga n'ahantu umutware wawe hari ahantu gitandukanye aho onye uba umaze kwibagira icuri ico uba uri mu bikorwa by'Imana canke ico uri muri ibi byo kuririmba canke gushika kure canke kugera kure ntibishobora gutuma wibagira ico uri ubwa mbere na mbere ivyo imbere yo kubikora deja ubanza kumenya kwanza ko urugoro canke uri mudamu w'umuntu kugira ngo kwanza ubanze urespecte ico kintu ukagiha agaciro kacu kwacu hama ugakora ibindi bikorwa uzi neza icuri rero jewe ntibirageraho novuga ngo urumva ngo jewe nagaragaye aha ndetse aha
nta nk'umuntu yoshika atari Imana yamugejeje nuko gusa tudatahura sino nta bintu byahataye oya ni ibintu bisanzwe. ni irihe jambo ubwira abakenyezi b'abaririmbyi bagenzi bawe uvuga uti jewe iri jambo riramfasha mu buzima bwanje bw'umuziki n'ubuzima bwanje bw'umuryango, ibi ndarihagaze ko birashobokera ko ibintu byose ndabyubaka mu mahoro no mu mutekano. Abamama abadamu ikintu numva nababwira kandi nanje kinyubaka gituma nshobora kuramiriza iyo ngihagazemwo nkora ibikorwa byanje neza ntahungabanye. Icyambere ni kubaha Imana, hama ukubaha uwo Imana yashize imbere yawe. Mpagaze mu kubaha uwo Imana yashize imbere yanje nk'inkingi inkingira muri ivyo bikorwa. Rero nabo nobabwira yuko sinibaza ko harabo biraba ko ijambo nagomba mvuge ryari riremereye kubo babona umengo bageze kure barakomeye cyane bagashaka gusuzugura abo bubakanye bivanye naho bageze. Nagira ndababwire ngo babanze babireke, mugabo ntabo ndamenya sinzi birashoboka imbere bakabaho. Mugabo icambere no babwira kugira ngo ibikorwa byabo bigende neza nuko bokubaha inkingi Imana yashize imbere yabo kugira ngo bashobore kuramiriza atantambamye n'imwe bagize, aho niho bizogenda neza. Ariko dafise akabazo k'umutsi Anne-Marie mbega yobafashwa na management canke tware wiwe ni bigenda gute kugira ngo ashobore gukora umuziki? Nta management Anne-Marie afise ariko arayikeneye kameme kuko vy'Imana turayikeneye, mugabo ubu ntayo mfise. Ni handi navuze ngo nubaha inkingi Imana yashize imbere yanje kuko irafasha. Umutware afasha ibikorwa kugira ngo indirimbo dushobore kugera aho tugeze, kugira tuje muri studio turimbe kuri amavideo byose niwe. Rero management turayikeneye kuko byose ni ibikorwa by'Imana, aho iri hose ni inyaruka. Ndakubaze Anne-Marie yifuza gukorana nande? Ni uwuhe muntu avuga ati by'ukuri ndifuza kuzobana ndiko ndakorana na naka? Afise ba Esperance Dorici hano mu Burundi ariko nabo batari ngaha hafi. Anne-Marie nawe abona yo gukorana nande? Anne-Marie yumva yifuza gukorana n'abantu bakiri hasi cyane bataragira amazina, bataramenyekana, kubera ko iyo ukoranye n'abantu bamaze kumenyekana nabonye umengo hari n'ibintu umengo bo nibo bafise Imana cyangwa ukacumengo nibo bafise nizeye iri hejuru cyane y'abandi, ariko ku Mana twese tuba turi bamwe kuko Bibiliya irambwira yuko atamuto atamukuru. Jewe rero ushaka gukorana n'abajya abantu bari hasi bataramenyekana kandi bafite ingabire z'Imana, nibo shaka babantu bifuza gukorera Imana bikanka badafise ingene bashobora kugaragaza uburyo bwo bakorera mu Imana babishoboye kandi biri muri bo kandi Imana yahaye izo ngabire, mugabo bitariko biragaragara bajya abantu babakiriye nibo shaka. Anne-Marie ataratangura gukora umuziki we, hari abantu baba barifuje gukorana nawe nabo hama ntibyashoboka bikamutera igikomere canke akumva yuko aragize inyubabaro canke inyota wo kuzoba gukorana n'abajya abantu. Jinyata yanje mfise riyadegera rimwe navuga namye nifuza gukorana n'abantu bajya abantu bafite ingabire z'Imana batazwi. Nibo namye nifuza kandi ndazi Imana izobishoboza. Shaka gukorana n'abantu batazwi kugira ngo isi imenye ko hari abantu bakorera Imana mu buryo butari kumenyekana, ariko ejo uzoja kumugaragara. Abo bantu bashaka Imana ishoboze imwe gukorana n'abo bantu. Abantu benshi bakunda kuvuga yuko abantu bakorera Imana canke uvuga gute abakozi b'Imana canke abagore b'abakozi b'Imana nk'inyambaro batambara wewe amahereni nta kibazo turabona ari igisuko nyene n'inzara zirasinze, wowe bivuga ko iki? Mbega eske ntakwiye kwitaho iyo umuntu akorera Imana canke bimeze gute? Abantu benshi babifata ugutandukanye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo muzomenya ukuri, ukuri nako kubaye kwidegenza. Twe turiko tugira mu kuri, turiko tugira mu migenzi y'amadini. Kubera ko twe tutari mu migenzi y'amadini, Bibiliya irongera ikambwira ngo byose muravyemererwa ariko si byose bagirira umumaro. Ni ukuvuga ibyo mbona ko byose
sigura ndavyemererwa. Ivyo utambona ko ntavyo nemererwa. kandi ngo abarongorwa na muri Abana b'Imana ruva ntaco bitwaye kuba wo kwambara ukaberwa canke ugasa neza ntaco bitwaye Surtout nk'umukozi w'Imana rifo kuba ugusa neza kamere. bakarorera ijambo rimwe ati Umukozi w'Imana icambere utegeza kuba usa neza mu mutwe kugira ngo n'umuntu avuga ati hari ico Yesu yakoze. yamaniriye Hari ico Imana yakoze. Umuntu uzova muntu usa n'intuze. ego Aba uvuge ngo Imana bigira neza. Reka tugaragaze Imana basi ubanze ndawumenye ko basi Imana hari ico yakoze. Yego ubuntu bw'Imana rero bugaragarira ku turi ku myifato no mu nyambaro avuga ati jya myambaye impuzu imeze neza yarahezagiwe. Rero jewe kuba ubona uhereni akavuga ko numva ndavyemererwa mugabo bitavuze ngo abandi bose babikora kuko si bose bavyemererwa. Jewe ivyo nuko ndavyemererwa je gusa neza kamere. Yego nuko gusa nyene usanga hari ibintu usanga bibura nukuri ndavyemererwa je gusa neza. nibiki bibura ibibura ntibishobora kubura nyene nkuko ari bibura nyene. Ibibura ntibishobora kubura ariko vraiment dutegerezwa gusa neza. dushishirize asha aho bavuga ati vy'ukuri indirimbo twumva si kubera ari ivyo yaje kugira kuri studio gusa ariko nahaba yicaye gusa urashobora kuvyumva byo ndirimvye ucuja mu mwuka sinona gukwegera ubu nyene tugira dusenga umwatsi ufise tugira tuje mu mwuka tugira dusenga ko tuja mu mwuka. Ubwa mbere hoho imbere yo kuririmba ajya amagospel ndi umunyamasengesho ndakunda gusenga. Rero iyo ndirimvye jewe je nyene mucanja mu mwuka sinoja mu mwuka kureka amen. Yego oya gatonya naho ibi misegonda mugabo namba kuba karofre gatonya wabwira ati umanure je ndaza kukwibutsa ati byagenze gute bakawe bari yaje ni bamuzimya twage nagomba meni banga nagomba ndirimbe akantu usanze nagomba mbesha kubera ko iyo ndakaririmbye hataragera ntibangize nabi. oya urashobora kutubwira ntibangize nabi cyane n'agasiripurize abantu muriko muratukurikirana bafitiye agasiripurize vuba kavuga ngo twarakoze cyane ariko ntitwigeze dushimirwa, twaritanze cyane ariko twasanze ibyo twakoze ntidushimirwe aho byagiye ari mu ijoro. Iyi niyo ndirimbo ushaka kubaha vuba cyane. Rero nagira ndayiririmbe nsanga hataragera abantu mwese muzi ko mwakoze ntimushimire ducishirize nko basi turazi umwami shoboza. Ndakunda shoboza isengesho ridasanzwe riramfasha cyane. Ivuga ihera wandananirwa urugendo ni runini wino mwamubane ngwino bane nanje wino mwamubane nanje ntaco no kwishobotse. Ndakunda iyo ndirimbo. wayiririmvye uri mu bihe vyawe wari ubabaye ico gihe sinari mbabaye nari ku kazi numva nari ku kazi ariko nari naraye mu cyumba cy'amasengesho numva ubushobozi muri jewe ariko ndumva ko ndi jenyene surtout naho mba ndiko ndakorera numva ko nta kintu ushobora gukora ndi jenyene ariko nari numva shaka ko Imana igumana nanje ibane nanje ikomeze ikorana nanje cyane cyane ibintu bidasanzwe. Rero aje Imana ngwino bane nanje ntaco no kwishobotse. Cyari isengesho ridasanzwe ndarikunda buri gihe iyo ndayibonye kandi iyo ngiye kuyivuza banumva nguwe neza cyane yibuka ko nabwiye Imana izobane nanje muri byose. nirihe sengesho wamutumbereza iminsi yose iyo uvyutse wamutumbereza uvuga ati ku gihugu canje ni iki, ku muryango wanje ni iri canke ku nshuti canke isengesho ritigera ribura isengesho ryanje rya minsi yose iyo mvyutse ndabwira Imana ngo data wa twese uri mw'ijuru izina ryawe niryubahwe. Ni ukuvuga iyo mvuze gusa ngo izina ryawe niryubahwe rica ryubahwa mu muryango, ryubahwa mu gihugu, ryubahwa ahantu hose izina ry'Imana minsi yose
ribanze ryubahwe imbere yo kuja mu bindi, imbere yo gukora ibindi, izina ryiwe ribanze ryubahwe. Niryo sengesho rya mbere mpera imbere yo kuvuga vya bintu vyacu birebire tuba twifuza, banza kubwira Imana ati izina ryawe ribanze ryubahwe. natubwiye ko ari Marie gukorana n'abantu bakiri bato batarashika, ariko ndashaka kumenya abantu bamaze kugira izina hamwe bo guhitisha bati hitamo ninde muntu uvuga ati mu Burundi ndashaka gukorana na Marie. Ntabwo bampitisha uravye ufatiye ku rugero ico kibazo mbajije sitegera naraciyumviye nibaza ko ariyo mpamvu kica kingora kw'ishuri aje kweri sindigera niyumvira ivyo bintu. ruvuga ngo hari Marie umuntu afatira ku rugero basi ninde arabirako aho iwacu kuvuga ati by'ukuri ndavye muri muzika kanaka ashitse ndafise ivyo namwigira. kubera ko tutaricarana n'abaririmbyi bo ngaha mu Burundi ndabumvirize impahindi zabo cyangwa ndumvirize ibibavamwo, sishobora kuvuga umuntu uje kubera ko ndamubonye kuri ekra, sishobora kuvuga umuntu ntamuzi ndoba mbeshe. Rero kubera ko ntarumva ibibavamwo ushobora kumubona kuri ekra cyangwa ukabona umengo arateye imbere cyane, ariko ugasanga ibimuvamwo biracari hasi. Rero sishobora kubavuga kuko sindicarana nabo ngo numve ibibavamwo. Ibyo ngora cyane sinzi ko umbajije ibyo mbona arabaza canke ivy'indani. Bon, abantu turaraba ibiboneka, ariko je sinkorera kubiboneka ivy'indani nivyo tuhera kubira indani, ariko abantu kugira ngo abantu bamenye ibiri indani muri wewe bisaba yuko babona ibiboneka biragaragara. Jewe rero nkunda gukorera mu ijambo rivuga ngo ntidukoreshe ibyo tubona n'amaso, twizere ibitaboneka. Rero je ibyo mbona bro ndababona kameze kandi mugabo hari ukuntu sinzi ko ibyo mbona byo bari ibyo kuko sindamenya ibiri indani, ndumva sanga nibeshe mvuze ibyo hejuru nkazi iby'indani byiza je nohera indani. ego nkuko wari ubivuze birasaba ko mubanza kwicarana, ariko hariho abantu benshi batubwira ngo ntimurabe ibyo nkora, ariko murabe ibyo mvuga. Yes, je si uko nkora, urumva ugaca usanga ibintu ariko arakora bitandukanye n'ibyo avuga. Rero muri uwo mwanya Anna ariko araraba ndashaka udusobanurire uko kuntu ushobora gutahura ibiri indani y'uwundi muntu tutavuganye, ego ata kintu na kimwe yakoze. Nkuko jewe nawe twicaranye ukavuga ati umva urya muntu ariko genda gutya ndumva ushaka ko tuvuga kubyo tubonesha amaso. Kubyo tubonesha amaso abaririmbyi bacu ngaha mu Burundi vraiment ndabona bimeze neza cyane, nubwo ntazi iby'indani. Aka kantu k'indani foko mu kumva kandi dutegeza kukagira ko nubwo tutazi iby'indani ariko biboneka. Abaririmbyi bo mu Burundi ndabona bimeze neza, turafise abaririmbyi, turafise ba Rivera, turafise ba Lopez, turafise benshi cyane. Nukuri bimeze neza cyane kandi Imana ibishimirwe koko nimba ari byo biri indani. Imana ibishimirwe. Anne Marie yifuza rero kugarukira nihe imbere ariko arabona cyane cyane ku Burundi no kuri urwo runganwe ruto yiwe ariko aravuga. Anne Marie yifuza kugera kure cyane, yifuza kugeza ubutumwa bw'Imana kure cyane, kandi yifuza kuzamukana n'abandi bose bari hasi, kandi kuzamukana n'abantu bazamutse. Kuzamukana n'abantu bakiri hasi, tuzamukana isi natwe turacari hasi, ariko nubwo turi hasi hari abandi bakiri hasi yanje kuzamukana nabo. Uri kutegura iki kugira ngo ushobore gufasha abo bana bakiri bato canke abo bataramenyekana bashobore kuduga? Mbega ni iyihe nzira bizofata nimba atari bana? Inzira ivyo ndiko ndategura igihe kimwe mu myaka iri imbere atari myinshi, ndiko ndategura concert. Si myinshi twibira akabanga hakiri kare. Hari umuntu ushobora gusanga ariko arakurikirana muri Burundi akavuga ati ga muntu ndamushaka. Birashobora kuba muri uyu mwaka ugiye gutangura. Nifuza gutegura concert, nkakora ama invitation, ndatumira abanyempano bose bataramenyekana ubwo bafise impano. Hama ico gihe muri iyo concert bazokwiyandikisha, bandika amazina yabo. Hama ico nzokora kugira ngo tuzamukane nabo, nzocanza ndafata uko bazoba bangana kose, nzoza ndafata amaparti
uko nkoze dukorana nabo cyangwa uko bipfuje gukora nkorana nabo mugabo babandi bari hasi babandi kandi baje kwiteza hakaba bamaze kumenyekana kugira ngo komsa nabo kumbure hari ibyo babiri muri bo abantu batazi tubishire ku mugaragaro niyo project dukorera Imana vuba twiteke concert ego nziza kandi y'abantu bo hasi abantu batoye nyene babandi batazi nabwo yamutwaye n'utwe karivyo canke turacabirindire mwe mwera narabu akazina ntikaraboneka ariko vuba cyane karaboneka azoba ari amakategori yose canke n'abakobwa gusa n'abahungu gusa oya mu Mana nta muhungu nta mukobwa ni kategori zose kubera ko no mw'ijoro ntibatubwiye ko haje mu canke umukobwa twe dukeneye imitima gusa iyo abantu baja mw'ijoro dushaka seke dukeneye abantu ego nta kajambo kanyu uti iki kintu nkora ndakiraba kenshi nkora ndaciyumvira kenshi sinari bwashobora akaje kugishikiriza ikintu nkora ndaba kenshi kandi nkaciyumvira ko rwose ni inzira cyane kugwaruka rwacu mu gihugu cyacu c'Uburundi ndiyumvira cyane kugwaruka kubera ko hariho ugwaruka rwinshi rwatwawe n'amadini cyane cyane ko turi muri gospel utiyumvira ku bijyanye n'ubuzima bw'ejo kazoza kabo kuko nubwo wumva ndiko ndavuga kuririmba canke kugira iki birafise iyo biva kandi birafise n'ikibiherekeza biherekezwa n'ubutunzi biherekezwa n'amafaranga rero urwaruka rwacu rwinshi hari rwinshi rwaheze mu madini ndashaka nongere ndabibutsa aka kantu ko idini atariyo izojana umuntu mw'ijuru rero urwaruka rwacu rwaheze mu idini ntirushobora kwikurayo ngo rushobore no kwiteza imbere kuko Imana yaravuze yuko yatanze byose yaduhaye byose yabiduhereye mu mwana wayo rero bijya byose yaduhaye kuyikorera no kurondera ubuzima bwa misi yose bw'imibereho yacu rero ubwo rwaruka rwacu rugaca kwibagira yuko hamwe no kugira izo ngabire n'ubwo twufasha cyo twagira gute cyangwa natwe bakadufasha mugabo haba hari ahantu natwe tuba tumaze kwigeza rero nivyo ni nkora ndaba cane nkumva biranambabaza ugasanga rwaruka rwacu rwahezeyo bagumyeyo ntiruja kwiteza imbere ntiruja gukora ruguma ruririmba umwanya wose ruguma ruririmba si bibi kuririmba cyangwa gukorera Imana si bibi ariko ugasanga umwana yahezeyo ugasanga umuntu yahezeyo urwaruka rwahezeyo ugasanga sinzi umubajije n'ibihumbi 2 ntafise kubera iki akubwira ngo mvuye gusenga nari kuririmba urumva ivyo bintu rero ifo ko batahura neza yo bategereza gukora bagakorera Imana bakongera bagakora kugira ngo bashobore kuba iryo jambo kugaruka rwacu n'ukuri umva no babwira ati mukorera Imana wongera mukora kuko ubuzima inyuma yo kuva gukorera Imana utegereza gufungura uva muri studio kuririmba ugategereza gufungura uva gushutinga indirimbo mbere ya uhejeje no kwishura kuri YouTube abone bose ko arayiranga wewe uguma wumva ushonje rero ni wibaze ngo irya ndirimbo urayita urasonza tu rero biradusaba kugwaruka gukorera Imana yongera rugakora tugushimire cyane murakoze cyane yego bakunze bamoni Burundi mubandanye mudukurikirana cyane cyane amakomantere yanyu mugire amajeme yanyu turayakeneye n'abafise ikibazo mushobora kutubaza turahari ku bwanyu Moni Burundi Gakeye Burundi Mishengi Nice Zero